kuva mu 1675 na gatanu hafi aho 1670 Uburundi bwegeranijwe twari uduhugu twinshi uduhugu hanyuma umwami wa mbere ntare rushatse cambara ntama bamwe mbere barongera ko nakazina ka uduhugu canke ibihugu oya twari uduhugu duto duto we rero acaratwegeranya atugira igihugu twari uduhugu duhinduka igihugu yegeranya reka mvuge dukeya uduhugu igitangaza kigira kabiri bandanye itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi kubera ni alpha na omega no kuvuga intango ni iherezo ni AZ intango ni iherezo ni intango y'ubukoroni mu Burundi ikongere ku munsi wa kabiri umunsi wa kabiri wiswe mardi ubwa mbere kwisi yose mu 1262 niho uwo munsi wa kabiri wiyinga wahawe akazina ka mardi ariko Uburundi rero umviriza Uburundi bwakuwe ko abakoroni mu 1962 uwo munsi canke uwo mwaka uwo munsi wa mardi wari wujuje imyaka amajana indwi muri uwo mwaka kandi amajana indwi n'igiharuro gihambaye gute igiharuro ni wa gatandatu w'itariki 28 wumva ibyabaye hoho bahawe ibihano abadagi niho baswa amakoroni yose ku mugaragaro aho bari ko barakoroniza hose byacabaye igihano i Versailles batubudagi kubera bwateje akavuyo kwisi nta koroni nimwe bukwiye gutunga niho Burundi baciye babuha Ababirigi ku mugaragaro abudagi bambe Rwanda baruha Ababirigi Tanganyika ariyo Tanzania y'ubu bayihereza Abongereza Namibia igitangaza baciye bayiha igihugu ca Afrika yaciye kolonizwa na Afrika y'Epfo Namibia ego bayakubudage bayihana Afrika y'Epfo ego cyane za Togo bahu Bufaransa ariko igihugu cyakoronije Afrika buye atari cyo muri Afrika wibuke 92 ivyari byo bya birometero byo kuva mu Kayanza zibujumbura ni birometero imisi 94 ugitabora barwanye bagitabora barondera inzira yo kushika itabora muri Tanzania ego bakurikirana bahigana ico naco tugifata nk'ikimenyetso gikomeye ego gatanu usumbura n'igitigiri 13 nakubwiye akaroro twafashe idrapora iduza nimbiri ku metero hejuru ari ku metero 13 imetero ya 12 nizizomanuka bayimanura bayisubije kandi je imyaka amajana ndwi ijya myaka amajana ndwi ntisanzwe ko je nibaza ko abategetsi baratwumva naho tutoje muri wene baravyumva ibintu bakwiye kubiha agaciro komezaho rero aho hanyuma 18 intambara y'Normandy n'igitigiri 21 kuri 08 21 no kuvuga itariki 21 08 no kuvuga ukwezi ko 8 niho umwami mwezi gisabo ya bavuga ngo yatanga kandi ni intambara y'Normandy yahera niho yahera ifitanye isano n'ivyo bintu gute rero ifitanye isano bifitanye isano kuko ako kantu aka bagacapa Léon von Caprivi na Edouard Baldwin Manet bagacapa na mwezi gisabo bagacapa na von Bering aho hagati bakahashira igitabo konyene hejuru bagaca bandika ngo ibitangaza 9 bikikuje amasezerano ya Kiganda bagaca babicapa kunyene bakabishiraho nk'uruhome ruboneka hariya Ikiganda abanyamahanga babibonye boza kuko ari inyigisho kugurishije projet none kugurishije projet twojanye urayita niyo muhira utanze projet twojanye none si muhira twojanye kugurisha muri leta oya president yavuze ati ntagurisha munzi wawe reka wabuguri no wanigurishije umbiriza nkubwira ko numva ari projet ikomeye ahubwo bakagenda kuri ambassade y'Abafaransa kubera nifise Normandi hari ibintu vyiza mon cher ari ama plage nk'izitwa za Juno rero jewe burya iyi projet numva ko ari ikintu cyari gikomeye nje ndayise projet kubera nsinzi ko ari ikiganiro kigamije ko abantu bamenye ibintu canke se baniga ariko gusa numvise muri ikindi kintu cagutse
wanagomba cubaka igihugu jewe wabona goma ndagusabe nimba bikunda usamubona ibihe vyiza cyane kuri mukunzi wa Utamu Podcast twizere ko mumeze neza cyane mwebwe mudukurikirana muri mu bihugu bitandukanye n'abari mu Burundi tubashimire cyane mu buryo bwiyaguye cyane ariko tubifuriza no kubandanya mugira intango nziza z'umwaka wa 2026 Imana ikomeze iborohereze nk'ibisanzwe rero tuba dufise abatumire biteka abantu bavuga ko dukeneye cyane muri buno buzima tubayemo uyu mubona imbere ya kamera so umuntu asanzwe ariko we wakunze kwivugira ko asanzwe mugabo je ndamufata nk'umuntu adasanzwe ko afise byinshi abarundi dukwiye kumenya abanyamahanga bakwiye kumenya bikenewe kwa buno buzima bikenewe no kubuzima bw'igihugu cyangwa se no kuri continent muri rusange yitwa Desire Gayigayi ndamuhaye ikaze n'ubundi muri Utamu Podcast nizera ko atari ubwa mbere ndakwakiriye ngaha muri Utamu Podcast Desire nasi ubwa mbere murakoze cyane nizera ko mumeze neza ego n'amahoro turashima Imana mu miseze twaraganiriye tuganira byinshi ku mateka niko no bivuga bikomeye ariko no munsi ho nifuje ko tugaruka ku kintu kiremereye cyangwa se gikomeye abarundi batazi novuga ko abandi batagize kubushakashatsi mugu washoboye kugira kubushakashatsi arashobora kuburonka ari niyo mpamvu we twakwifashije nk'umuntu amaze kugira ica bimenya ko cyangwa se yabisomye ko icerekeranye n'ibitangaza binyegeje cyangwa se byinyegeje inyuma y'amasezerano ya Kiganda amasezerano ya Kiganda novuga ko hari byinshi yasize ku barundi bibi n'ibyiza banagomba reka tuvuga uko nibyo tugiye kuganira ko mu buryo bwiyaguye cyane umwami ntare rushatsi cyambara ntama bamwezi gisabo kugeza no munsi turaza kubiganira ko tugeze tumenye byinshi mu buryo bwiyaguye cyane rero Desire nizera ko ubumenyi ufise ni bwinshi uraza kurutuvungurira niko no bivuga murakoze cyane unyemerere mpere ngaha gatoya yego uburundi uyu munsi Burundi tubona twebwe niki bwavuye he bumeze gute bwari bumeze gute kuko hari abatubwira yuko Burundi imbere yuko bubaho bwari bufise independence bwarose independence yari ni igihugu cyaje gute Burundi nk'ibindi bihugu bya Afrika ni igihugu kimaze imyaka itari mike yego abazungu bataraza nibyo Burundi bwarigenga kuko abizi byakahise baratubwira neza yuko umwe kuva mu 1675 hafi aho 1670 Uburundi bwegeranijwe twari uduhugu twinshi uduhugu hanyuma umwami wa mbere ntare rushatse cyambara ntama bamwe mbere barongera ko nakazina ka rushonje ruzokira yego ako kazina nahora ndakumva kera tuciga muri za 7e ariko ubusingi kuna kukumva nakumwami nyene yego yitwa ntare rushatse cyambara ntama ngo rushonje ruzokira abashaka kuvuga iki cyari cyizere nyine yuko bizogenda neza iby'ubuzima bwiwe ngira ngo hanyuma niho rero yegeranije utwo duhugu ko batubwira uduhugu cyane ibihugu oya twari uduhugu duto duto we rero acaratwegeranya atugira igihugu twari uduhugu duhinduka igihugu yegeranya reka mvuge dukeya utwo duhugu twari dutwagwa n'abami twatwarwa n'abami kandi urumva ko barabami bato batugereranije nawe kuko twari duto duto hariho nk'agahugu k'ikirimiro hari agahugu k'umugamba hari agahugu k'ubututsi hari agahugu k'uburagane hari agahugu k'ubuyogoma harabayeho ngo agahugu ko kumoso harabaye agahugu k'ubuyenzi harabaye agahugu k'ubugesera harabaye agahugu k'ubweru ngira ngo nutundi reka nshire ko kumbure ko habaye n'agahugu k'imbo ego ariko rushatsi siwe yatwegeranije utwo twose yegeranije hari aho yagejeje abandi barabandanya ntare rugamba cyane cyane arabandanya aho yabisize ntare rugamba aha hose biri nibyo ntare rugamba yasizeho mbere hariho nakavuye ko agahugu kubugufi
nako karagahugu ku Burundi karagahugu ku Burundi yari karagahugu kari karafatanijwe mu duhugu twahindutse intara z'igihugu cyagutse cy'u Burundi ubundi ubugufi bwo ntibwagiye kera bugiye vuba ngira ngo nk'iminsi mike nyuma yo kuronka intaye yo kwikukira ku Burundi yego kuko bwabanje kugenda mu bintu by'amasezerano bashaka gukora ngo ibarabara ry'indarayi riva Afrika y'Epfo y'ubu gushika Alexandre muri Egypt ngo basanga ko wari umugambi w'abongereza basanga aho bari bucishe iryo barabara ry'indarayi harimo muri iyo ntara y'ubugufi yari intara y'u Burundi hanyuma ikaba bwari buyobowe butwagwa n'ababirigi yari koloni y'ububirigi biri ariko ni Gisaka cy'u Rwanda baca rero barasaba ngo babirigi yuko bobaha iyo ntara kugira ngo bigende neza ibyo gukora iryo barabara nabo barababwira bati nubundi nabo babona ko bovyungukiramwo baravyemera aho uriko uradusigurira ingene intara y'ubugu cyangwa se agahugu k'ubugufi kavuye ku Burundi kavuye ku Burundi katakira agahugu kavuye ku Burundi ari intara ariko bwa mbere karagahugu kwa kuri twavuga bwa buhugu bwagiye burafatanywa bwa Imbo bwa Kirimiro bwa Bugesera ukomereza aho uratinda rero buhinduka intara rero n'ubugufi bwarigeze bwari intara mu mpera n'imperuka bwari intara y'u Burundi hanyuma rero barabisezerana mu bwumvikane haba rero igihe cy'amatora iryo barabara rimaze ku umugambo umaze gupfa baravuga bati mutugarurire intara noneho ngo haba amatora hoba harabanye ba kampanye sindabizi imbere y'amatora haba ibintu by'amasekeza habaho kwigisha yego barumvisha rero abanyabugufi abanyetanzania y'ubu baba barasobanuriye cyane abanyabugufi ibyiza byo babera byo ko ari ukuguma kuri Tanzania amatora abaye ntiyirirwanaba harabavuga ngo komisiyo y'amatora irimo intumwa za ONU ngo biba yavuye he Bujumbura kumwe n'umwami Mwambutsa n'abandi bagishika Kobero basanga ku biti ngo handitse ngo we are Tanzanians aho baje hose ngo bagasanga handitse we are Tanzanians basanga ngo nta kamaro ko kwirirwa baragira amatora kuko abanyabugufi bari bamaze kwigishwa birenze urugero bari bagipanze bari byapanze nuko bugufi bwagiye ariko nta kibazo kihari hariho n'ibyo Burundi bwaronse ku bugo guheba bugufi hariho ibibanza byo bita concession mu Gifaransa byatanzwe hafi y'ikivuko ca Dar es Salaam ngira ngo nikigoma sindabizi neza ariko harabaye ikindi kintu Tanzania nayo yatanze ku Barundi muri make rero sinovuga birebire kuri ico kintu kuko nta bushakashatsi twagikoze ko araho no sanga ndiko ndavuga ibyo ntazi neza ariko nubundi mu kwigisha uradomeka kwigisha sikuzuza ikigega reka ndabivuze nko mu Gifaransa ngo enseigner c'est pas remplir un vide c'est juste allumer un feu abashaka gukora ubushakashatsi boheraho kandi ntibabura ibyo baronka ariko ico nababwira cyo nuko namahoro kuko finaho bwagiye izindi ntara zarasigaye kandi abanyabugufi tubanye neza ico nico banavuga ikirundi yego ndamaze kuhashika batembera mu isoko mu gisagara cangara ndaja kuri radio yitwa Kwizera batembera no mu yego natembereye mu mihana njanye n'umumotari waho kandi nari namuhawe n'abaduwaniye bo ku gice ca Kobero y'u Burundi sanga hasa no mu Burundi en fait uravye abanyafrika baravukana bamwe abatanzania n'abarundi babo n'ibindi yego ikibazo cyaribaza rero uburundi burabayeho inyuma y'uduhugu duto kiza kwitwa igihugu cyaje kwitwa igihugu ryari rero neza na neza uburundi ironka independence ryari nkuko babitubwiye yego independence cyayitakaje ryari iza kongera kugaruka ryari kuko turabona intayo yo kwikukira ubwo urumva ko imbere yaho uburundi bwari bwarose intayo yo kwikukira yego bukayitakaza kuva rero kuri ntayo rushatse cambara ntama uburundi bwarigenga niko twobivuga aho hari ryari
nakubwiye ko ubundi intare rushatse cambarantama nuwo kuva mu gihumbi uko bavyandika mu gihumbi n'amajana 670 ngira ngo na 5 gushika mu gihumbi n'amajana 75 inyuma ya Yesu ego muri ibi bihe turi ego inyuma y'igihumbi n'amajana 75 haca haza abandi bami nuko kuva rero kuri intare rushatse cambarantama gushika mu gihumbi n'amajana 890 kuri amasezerano ya Heligoland Zanzibar Burundi bwarigenga ariko aya masezerano yatumye mu buryo bwa giteori mu buryo bw'impapuro uwo munsi nyene w'itariki imwe y'ukwezi kw'indwi Burundi bwaciye butakaza independence hari mu gihumbi kimwe n'amajana 890 ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi amasezerano asinywe yasinyiwe i Berlin mu Budagi asinywa n'uwitwa Léon von Caprivi yari chancelier mu Budagi na Edouard Baldwin Malet yari ambassadeur w'Ubwongereza mu Budagi nibo basinye ayo masezerano kugira ngo Budagi bushobore kuronka uburenganzira bwo gushira kuri karata yabwo mu bihugu bugiye gukoroniza ubwami bw'u Burundi nabwo bwaciye bujamwo nuko rero kuri iyo tariki tuvuga tuti Burundi bwaciye butakaza independence mu majana 8 na 90 ariko igitangaza kumbure turaja kugisubiramo canke ntitunagisubiremo tuje kuba tucibukanye gusa nuko kuri uwo munsi wo gutakaza independence w'itariki imwe y'ukwezi kw'indwi ari wo munsi Burundi bwayironkeye kubwa kabiri yagarutse kuri imwe y'ukwezi kw'indwi nyene igihumbi n'amajana 962 haheze imyaka yuzuye neza 72 ego ico naco igitangaza kimwe mu bitangaza nuko ico rero nari ngomba guhera iyo myaka urumva bwaciye buje muri colonisation y'Abadagi hanyuma haza ababirigi urumva ni Burundi bwa cyari igihugu cyavuye muri twa duhugu dutoduto ego igihugu cuzuye ico igihugu cuzuye aha rero twari ko turagaruka kubyerekeranye n'ingene Burundi bwabayeho uyu munsi nibaza ko biragoye kugira ngo abantu bavuge ngo Burundi buzotakaza independence nkuko vyabaye muri kahise kuko novuga ko ya colonisation isigaye igoye biragoye ko abazungu bashobora koloniza Burundi cyangwa ibindi bihugu byo muri Afrika nta independence gitakara oya kweli Eko uyu munsi rero nashaka tuvugane kumbure ku bintu 8 wombaza canke ibintu 8 nivyo tugiye kugaruka ko ni ibintu 8 novuga ko bikomeye biri nyuma y'amasezerano ya Kiganda amasezerano novuga ko abarundi bayakire neza bavuye ko amasezerano meza canke ubundi amasezerano ya Kiganda yasinywe hagati y'abatware babiri mwezi Gisabo na von Bering yarahagarariye abakoloni b'Abadagi nyuma y'iyo myaka 13 Abadagi bagerageza kuva kuri amasezerano ya Kiganda Abadagi bagerageza gufata Uburundi n'umwami wabwo ariko byari byarabananiye birangira rero habaye ayo masezerano ariko rero amasezerano naho tuyumva twumve ibintu 8 bitangaje biyakikuje nico nagomba tuvugana uyu munsi amasezerano kuyasinya byaciye mu zihe nzira kuyasinya ubwa mbere byasabwe harabaye intambara zikomeye bashaka gufata umwami hanyuma ngo bafate igihugu ariko umwami birabananira abarundi nabo bakagerageza kwikura kw'abo bantu nabo birabananira birangira rero abapatiri bera baringwe b'abazungu baringwe Mugera batangura Mugera si muri Gitega batanga iciyumviro bagiha abazungu bati uwo mwami ntimuzomushobora bati byo bavyiza mugize amasezerano nibo batanguye gutanga ico ciyumviro kandi kuva kera kuva mu gihumbi n'amajana 8 ngo na 99 igihumbi n'amajana 899 urumva imyaka ine imbere bagumye barwana ariko iciyumviro apatiri baragitanze ngira ngo kubera baranabona nabo nakatari gake ngira abo baguma babwira bati amara cyo kurwana nabyo bizobashitsa nibyo nibaza ego makuru nayo
ati ni musinye mu byo byiza musinye amasezerano yego byarangiye nyene bayasinye naho yarimwo gahotoro novuga ka ntivyari ntibanganya barazimvye umwami n'amasezerano ya gahotoro baramuzimvye tubwire ingene bazimvye umwami rero baramuzimvye cyane kumva kurumva nabategeza kwemera kuko haraho yavuga ati ndahava ndahasigaga twurumva ko bashaka kumuhitana yego bamuzimvye gute bwa mbere ho bamuciye amande zijyanka bamuciye amande newe yoba amasezerano yo gucibwa amande ntuca wumva ko hari akazi aho kubitahura bati nta watsinze uwundi baca bavuga ngo wetanga ngo amande y'inka ngo izi ngo kubera waturuhishije ako konyene karakwereka yuko umwami bamuzimvye ikindi bamuzimvye ko guca bafata igihugu ciwe bagaha agace umukwe wiwe mu bamurwanya yitwa Maconjo bamuhaye Muramvya bafata Kirima ngo yaje ava ibushi bakamuha Bukeye ibyo byose urumva ko harimo ibintu bitari byo harimo kuzimbwa kweri harimo baramugoye gose umwami baramugoye yani Desire rero gayigayi afise byinshi byo kuganira nawe no munsi nababwiye ko tugiye kuganira kuvyerekeranye n'amasezerano y'ikiganda amasezerano wumva ko umwami bamugoye ko ibyatumye wanagomba abarundi tugenda duca mu bibazo bitandukanye kubera abazungu ntabwo barafise plaza abo batari ku nyungu z'abarundi Desire rero ico nifuza ko tugarukako aya masezerano afise uduce twishi dutandukanye afise n'ibintu byinshi novuga ko bifitanye isano no mu myemerere wanagomba tugiye tukaraba dusanga harimo byinshi byinyegeje inyuma ndashaka duhere kumbure kuva ayo masezerano asinyo ibyagiye birakurikira hagiye hakurikira iki umurundi no musa ataza ayo mateka akwiye kumenya iki kubera hari ikiganda yo tugiyeyo mu bibanza by'iratiro wanagomba sindabibona ibyo tugira tuvuge kubera je ne umuntu ufisa amakenga no mu byifuzo byanje ne nibufuza kuzobona ikiganda nk'ibyo bintu abantu babizi babisanga ariko no kubitahura kuko ikibanza cy'iratiro ca kiganda harya ntikimaze imyaka myinshi gitunganijwe oya nukuri cyatanguye gutunganywa kuri president Petero Nkurunziza urumva ko ari vuba cyatanguye gutunganywa kuri president Petero Nkurunziza sikera bazogenda kumbure bongera ko bazogenda bamenya ababishinzwe ubu barabibona kandi hariho bari ku kivi reka rero tuhere ngaho rero 1890 igenekerezo rya mbere ukwezi kwindwi habayeho ikintu biyita Traité Heligoland Zanzibar ari nayo munsi twavuga ko Traité do Kiganda nayo itariki 6 ukwezi kwa gatandatu 1903 ibi bintu bifitanye isano nyabaki hari ku munsi wa kabiri nimba nihende hari ku munsi wa gatandatu duhere ngaho tuganire tubyumveho icyo novuga isano aho riri rya mbere ndavuga isano nongere mvuge n'igitangaza isano nuko iya mbere y'ukwindwi 1990 kwabaye gutakaza ubwigenge ariyo independence mu buryo bw'impapuro ariko bambe zitandatu zo kwa gatandatu 1993 byabaye byashizwe mu ngiro byashizwe mu bikorwa abadagi rero ntibyaba ukubitunga nk'impapuro biba kujamwo noneho ubukoroni bukaba bugiye mu ngiro ico ni isano ariko igitangaza aho kiri arico je nibaza yuko abantu benshi babakwiye no kumenya ntibanafate minenegwe nuko ibya Heligoland Zanzibar n'ibya Kiganda bica bihura bigahana kimwe kigatanga ikindi kigatanga ikindi bigatanga ikintu nico ngiramvuge Heligoland Zanzibar yasinywe ku munsi wa kabiri Heligoland Zanzibar dufashe abantu bayisigo tubabwire gatoye naganiki n'amasezerano yasinywe n'ababandi nakubwira chancelier w'Ubudagi na ambassadeur w'Ububirigi president w'Ubwongereza kugira kuko barapfa amazinga abiri barapfa Zanzibar murayiza murumva hiri ego bagapfa na Heligoland nayo iri hari iwabo muri Mer du Nord
baca barumvikana ukuntu bobihanahana bahane n'amayira yaho bakoroniza kuko abongereza bari bamaze gushika muri Kenya bashitse na Uganda abadagi bari bamaze gushika Bagamoyo aho ni muri Tanzania yo bari katari yose Bagamoyo ego bari bafise n'igisagara niho hari n'umugwa mukuru wabo washaka aho bita Bagamoyo bari bwazi Zanzibar na majaruguru ya Zanzibar baca barumvikana bati rero mwebwe abongereza turabahebeye Zanzibar naho iri hafi ya Bagamoyo turayibahebeye muyikoreremo natwe muduhebere Heligoland iri muri Mer du Nord bibuko barabisinyiranira baca bumvikana yuko abadagi nako abongereza bazoduga begera Sudani mu gukoroniza kwabo abadagi nabo bazogenda bakurikira Tanganyika bagashika ku mutwe wa Tanganyika bagashika no ku kiyaga ca Kivu ku Rusizi ntibaharenge kuko hakurya ngo harababiriki amakuru nayo ayo masezerano rero mba bayasinye umunsi w'itariki imwe y'ukwezi kw'indwi nama nakivuze 1890 Uburundi babugiye ku rupapuro nk'ico bagiye gukoroniza n'igihugu bigiye gukoronizwa ariko urumva ari kubera harimo abantu ntikwari gupfa kwinjira naho rero intambara zaciye zitangura zo kugerageza gufata umwami kuko n'ahandi niko babigenza rero ibindi bagiye babifata birabakundira ariko urundi burabananira byamaze imyaka 13 rero gushikaho basinya ayo masezerano y'ikiganda ico kirumvikana igitangaza nariko ndakubwira rero kirimo niki muri bya bitangaza umunani twavuye ego bigize amasezerano y'ikiganda ayi kiganda yasinywe ku wa gatandatu ico bita samedi mu Gifaransa ku munsi wa gatandatu w'itariki zitandatu zo kwa gatandatu ayi Heligoland asinyigwa Berere ku munsi wa kabiri ariko rero Berere yahavuye uko ndiko ndakubwira mu buryo sinosigura ngo nubwo impwemu cangwa niki ufata Berere umunsi wa kabiri ufate kiganda ufate itariki samedi yireke uzane mardi ya Heligoland Zanzibar uzane na 6 juin ya kiganda bice bizana mardi 6 juin bice bizana umunsi wa kabiri w'itariki zitandatu kuri zo kwezi kwa gatandatu uje kubibona rero ingaruka bizana haize imyaka 13 ya yindi ya kiganda niho abadagi bace birukanwa n'ababigi ku munsi wa kabiri nka wa wundi basinyira amasezerano y'ikiganda wa wundi basinyira amasezerano ya Heligoland Zanzibar ku munsi wa kabiri kandi ku itariki zitandatu zo kwa gatandatu nka za zindi basinyira ko yahehe ay'ikiganda uwo ivyo bibyara ikintu sinzi ko nocita umuvumo bibyara umuvumo ku badagi ku manyanga bari bakoze yego cyo kiganda nabyo nibyo kugabanya bya Zanzibar na Heligoland iyo byose urumva bibyara umuvumo kuri bo bikaza bagatuma batakaje ibintu bitatu icarimo bagize ingorane zitatu icarimo niyo tugira duhere ko wumviriza kandi zose ku wa kabiri iya mbere batakaje kapitale usumbura biruka bamaramara ku wa gatandatu babundabunda ku munsi wa kabiri w'itariki zitandatu ruheshi uri kuranyumva uwo munsi nyene niwo munsi barwanira hehe ikoga bame hariya mu Kayanza hariya ku Ruganza bikomeye ibarariraga abantu bazungu barapfa abantu barahazi uri kuraja ku Kanyaru yego ku isengero rya Katolika ku Ruganza kukoga bame hajya hafi yo ku Ruganza uri kurabyumva kuri uwo munsi wa kabiri nyene niho amashengero ya giprotestante yose yacayugara mu Burundi kuko yari ay'abadagi ayo yose arugana baca bahungana n'abazungu bambe n'abakoroni amateka tubwira yuko byahavuye yugururwa n'abantu bo muri Denmark turaja kugishikako uracyumvise none gashawe umbwire nawe uwo wa kabiri wa Heligoland Zanzibar uhure na zitandatu ruheshe by'ikiganda bibabera umuvumo w'ibusumbura bibabera umuvumo w'ikoga bami bibabera umuvumo wo kugara amashengero yabo aho nta kintu wumvamo gikomeye cyane
ni ikintu gikomeye cyane. Tugende kundi wa kabiri. Kundi wa kabiri rero wakurikiye. Ni kuri w'abadagi n'ubundi. Ariko unyihanganire. Mbanze nsigure igituma ari nk'imivumo. Usumbura d'abord. Tutangure usumbura. Ibyo bitatu bya mbere tubanze tubikure mu nzira. Usumbura. Urumva kuyishikako. Bayishikijwe ko n'amasezerano ya Kiganda. Bamaze imyaka 13 barwana. Hanyuma kuyivamo bari bayimazemo imyaka 13 nyene. Bariruka. Ico ni kimenyetso. Imyaka 13 bagwana barishikamo. Imyaka 13 bayicayemwo barayikugwamo. Ego. Imana ifise ko nayikorera abantu baba. Nurabona ku giti aho bamanika idrapo. Ko imetero bakidugije arizo metero bayimanura. Sindayitaho. Imetero idrapo barindiriye kwiduga. Haba hari imigozi iriko ibohereye ku giti. Hanyuma uyiduza araza akaduza santimetero canke metero badugije kuva hajya iboheye ku musumari kuduga hejuru ntibingana n'ibyo bakoresha nyine mu kumanura ibyo kuduga no kumanura igihe bingana haba hari ikimenyetso. Burya nitegeko bikora. Oya simuze ngo nitegeko. Oya. Ariko hari ikimenyetso. 13 kuri 13. Ha. Kirahari nyene. Kuri usumbura kirahari. Kirahari gikomeye. Reka nze rero kuri ya kukoga baminaye. Bamaze kurwana intambara yatanguye saa 2 mu gitondo. Birashoboka ko barungitse intumwe usumbura. Kumenyesha ko hari intambara. Ikoga bami. Bavuye mu Ngozi, bambe mu Kayanza. Birashoboka ko urugamba rutanguye ikoga bami. Batumye batigenda mutubwire ko nta telefone yari ariko bari basoza telegram ariko sino byemeza neza ukuntu zakora ko zakora neza. Intumwa zaragiye. Iyo ntumwa yavuye mu Kayanza ikoga bami. Igashika ibusumbura. Yagize ibirometero 94. Nubu gende kuri Kotebu. Baze baje batwara imodoka. Amabisi n'amataxi. Utigushika mu Kayanza ni ibirometero ingahe? 92. Ibyo bachaka ko. Nahari kuri Murima mu Kayanza biranditse ko 92. Ibyo 94 rero ugiye kubyumva. Iyo ntumwa yawe yaragenze 94 kugirishike usumbura. Kuva hagikoga bami gushika itabora kundi murwa mukuru niho wari mukiwe wa East Africa wa Africa Oriental Allemande bamaze iminsi 94 mu nzira wari umugwa mukuru w'abadagi niho twatwarirwa niho Burundi bwatwarirwa itabora ego ubundi mugwa mukuru kaba usumbura wa Wyoming yonyene ikoga bami hari hagati na hagati ndiko navuga hari urugamba rwabereye rega ntivyari bipanze byabaye giturumbuka ariko wumva ico giturumbuka kiva mu koga bami kigashika usumbura bagize ibirometero 94 hanyuma barwana bakagenda barwana umugenda bakazoshika itabora mu minsi 94 nyene bagiye mu minsi 94 ego ni urugamba rwaciye rutangura itabora begeranye noneho kuri capitale iyo equation 94 ya koga bame usumbura mu birometero na koga bame itabora mu minsi hari ikivuze umuntu yoca yibwira ikirero yanyene abantu babimenye nyene yuko hariho ibitangaza bikikuje amasezerano ya Kiganda ego reka nje ego uri kuravyumva amatariki imisi ukasanga na ibirometero imisi uzogenda antukana ikintu gitangaje biratangaje reka rero nje ko gitangaza ca gatatu kugira ntidutebe wewe twageze isha gatatu twavuze yuko ari 6 z'ukwa gatandatu nyene ariho amashengero ya protestante yugara kuko yari abadagi abatware abapastori ba cyangwa abarongozi ba bagaca bahungana n'abakoroni hari kuri 6 z'ukwa gatandatu iyo ukwemererwa kwa Musema kuko Musema yari muri izo yari yugawe we muzindi Musema abantu barahazi mu Kayanza namanazi vuze ngira ngo abantu baramaze kuzimenyera bamaze kumva ndazivuga reka nubundi azisubiremo yari rubura bwayo rubura ni hari Kabarori ego naho yoyo bari bayipfuyemo iminsi mike imbere yaho bari bahungiye koga bami yari rubura koga bami Musema Kibimba Muyebe hariho nakandi bita ngo Banda ariko fatizo zo zose zaciye zugara zimaze kugara
ukwemererwa gukora ku mugaragaro gutanga usinywe n'umwami kongeye gusinywa kuri izo tariki umwami w'umurundi mwambutsa ni mwambutsa yasubiye gusinya yasinye kuri zitandatu zo kwa gatandatu 1933 ndaza kukubwiraho ikintu nyuma ariko nkiri kuri ukugara kuva ku munsi w'ukugara gushika kuri agrema y'Imusema haciye imyaka 18 kugira bongere kuronka uburenganzira ego ufashe 33 ukayishiramo na 16 umunsi wo gutangura umwaka wo ukugarirako n'uwo kugururirako cyangwa wa agrema uyishizemwo ni 18 umva igitangaza rero dufashe iyo myaka twovuga ngo bataye intama z'Imana mu gahinga 18 wumva igitangaza iwabo naho mu butegetsi haciye abakaduruvayo yego haciye abakaduruvayo kabi abatware ntibari bakiragama ku butegetsi ubutwaye ameze 8 umwaka yaba yarambye haciye atwara abatware 18 nyene abashansoriye 18 abatware 18 muri iyo myaka 18 kugira ngo ntiduhave dutevye abantu reka ndabace ku mayange abo batware rero abantu bavyumve neza bara abatware batwaye igihe abadagi bari yamaze kwirukanwa mu kino gihugu cy'u Burundi ego kuko ubutangura niwe yatanguje intambara ya mbere y'isi yitwa Bethmann Hollweg cyangwa se mango Hollweg cyangwa yego ariko wanyuma kandi niwe yatanguje intambara ya kabiri y'isi wa mbere yatanguje intambara ya mbere y'isi wa 18 atanguzi ya kabiri yitwa Adolf Hitler abo se n'abadagi abadagi ashobora kuba ntema umuntu akubwiye ngo umudaga baguhemukiye reka bazo oya namandavyo bayivuga oya ni sawa igihugu ciza umviriza rero wa mbere von Bethmann Hollweg cyangwa Hollweg wa kabiri George Michaelis wa gatatu George von Hertling kane Maximilien de Bade gatanu Friedrich Ebert gatandatu Philipp Scheidmann indwi Gustave Bauer umunani Hermann Müller icenda Constantin Fehrenbach icumi Joseph Wirth uwo rero Joseph Wirth yaje kabiri imyaka 18 yaragiye arasubira aragaruka kugerageza na Hermann Müller ujya nakubwiye w'umunani nawe nyene yaje kabiri w'icumi na rimwe yitwa Dr. Wilhelm Kuno 12 Gustave Stresemann nawe yaje kabiri w'icumi na gatatu yitwa Wilhelm Marx nawe wewe yararengeje urugero yaje inshuro zine agerageza asubira ku butware mu myaka 18 baragerageza ntivyafata tari ngorane hanyuma wa 14 yari Dr. Hans Ruther yaje kabiri 15 Dr. Heinrich Brüning yaje kabiri 16 witwa Franz von Papen n'17 witwa General Kurt von Schleicher wa 18 ni Adolf Hitler muri abo 18 abarambye ni Adolf Hitler wa 18 nujya wa mbere von Bethmann nibo bitwa ko barambye ariko nabo bace bakora amarorerwa batanguje wa mbere atanguje isi ya mbere wa kabiri atanguje wa nyuma atanguje ya kabiri kandi urazi ko bitagenze neza ikibazo ngiye kukubaza Dezi ese nk'ubu turiko gerageje kubiraba ubona ko abadagi bashobora kuba barakoze amahano apare mu Burundi icyo no kwitibara kwisi muri rusange mu buryo bwagutse ugerageje kubiraba uwa mbere atanguje intambara y'isi ya mbere uwundi atanguje intambara y'isi ya kabiri yego kandi uravye ho bagiye baraca ivyagi bibereye oya ntibyabereye ni kiri ubona twovuga cyo wakirimwo rero ubu hameze neza imbere yaho niho ndavuga muri kandi imbere yaho kwere ntivyari byiza biraboneka ariko ico niko nagusigurira nari ngongeye kukubwira ni gitangaza ca gatatu iyo myaka 18 yo kumaza amashengero cyangwa amamisiyoni mu gisaka mu bisaka igacingana nako kaduruvayo mu burongozi wabo niho gusa abantu rimwe na rimwe simba ndiko ndaca imanza ariko nuko tuba dukwiye kuza turiyubara nyene abantu bakoroha bakubaha Imana n'abantu gice gitangaza rero ca gatatu ca no kuvuga imyaka 18
imasengero yabo yugayo amasengero y'Uburundi yugaye ni nayo myaka niyo bategetsi bamaze mu myaka 18 ari 18 nabo basubirana bagerageza byanka bagerageza abutegetsi bwace buba bubi ariko nibaza ndetse je nkunze kuvuga ibintu nese nimba bifitanye isano abarundi ntiba barabigizemo uruharati nta miti baba barabahushe oya nta miti babahushe none kiba byava kuki ko ibintu byose byashika barabyagiye ni Imana ibishaka kutwigisha twebwe ifatira ku barundi none none kumva umuntu yagerageje kugira n'aba barundi byagiye bimugaruka we wumva gute nukuri hajya atari Imana ibishaka kwigishiriza abantu bayo ni Imana ishaka kwigishiriza abantu bayo mu bice byose bitandukanye by'isi hajya niyo bitari kuba ku badagi byari kuba no ku bandi kandi niyo bitari kuba ku barundi byari kuba ku bandi Imana yigisha yigishiriza ku bantu ko ari ibagaba yigishiriza kubishaka mu nyuma byagenze neza reka dukomeze rero n'iki itangaza ca gatatu twari tugeze reka tubandanye rero aha musema zuguruwe n'aba Denmark niba ntihe aho witwa Danwa Baptiste niyo uzobona hari ya musema muntuze ya mukayanzira ubura mu gisengero ryabo n'uburi racyakomeye hari ikintu bitaba Baptiste basumbanye rekana kamve ko banasumbana katolika irubura ni benshi gose tubandanye rero yego muri make rero imbere yuko tubandanya nongere nce kumanje nsubire ngorora ibintu igitangaza ca mbere rero ni uwo munsi wa kabiri ugumugaruka ukagumugaruka nico nari nkiriko bijya bindi nabivuze kugira ngo byumve hanyuma twari tumaze kuva kuri ibyo bya musema tuje kuwa kabiri w'itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu 1933 twakivuze ariko naho twakivuze hari akantu tutavuze gatanu hari ikintu gatanu gisobanura ucumve neza abadagi ba mbere bagiye bamaze imyaka 5 bakora ntibigeze basinyirwa aha mu Burundi yego ntibigeze basaba agrema y'umwami kuko batanguye 1911 babemera bo mu babandi bo mu madini ajya amasengero y'abaprotestant nyene kubwiye za ruburana za koga bami na za musema yego na za kibimba batanguye mu 1911 bagenda muri 16 ntibigeze baronka basabana ko agrema y'umwami sinzi ko hari aho bihuriye nuko ibyabo byahavuye bica bipfa ibyo ndabyibaza ariko ndabyibaza ko abari akantu kameze nk'akagara imyaka 5 hanyuma muri 28 abo bantu bava muri Denmark bayigize Baptiste twavuga nabo barihaye musema barakora kumbure bari barabivuganye n'ababirigi ariko nta agrema y'umwami babanje kurondera bamaze imyaka 5 nabonye bakora atagrema y'umwami kuko urumva ko agrema bayironse muri 33 ku munsi wa kabiri w'itariki 6 nkaya wandi nyene kwezi kwa gatandatu tariki 6 kwa gatandatu ariko urabyumva rero abambere bakoze 5 badafise agrema bagaca bahunga abakabiri bagakora 5 bakaronka agrema bagaca barama iyo myaka 5 harayi guhicirwa ivuga iti aho guheba woteba abafaransa ni bavuga ngo mieux vaut tard que jamais aho guheba woteba yego n'umuntu wese ahari yoba kumbure ariko arakurikirana nk'iyo akaba yisuzumya abona indongoza atahora zubaha ntarirarenga nahinduke nahinduke kuko urumva abadagi byarabakozeko byarabakozeko biba ngombwa ko batakaza ibyo bari bafise mu Burundi yego nibyo nkavuga rero nti ico kimenyetso 5 cobera abarundi n'abanyamahanga icigwa kivuga ngo aho guheba woteba bazokugaye guteba ntibazokugaye guheba guheba n'ingorane guheba nyene urashobora guhura n'ingorane kumbura Imana yaraguhaye akanya kukwisuzuma no kugira uhindukire yego nuko gira mbandane ndakumva kuwa kabiri wundi
ni itariki zitandatu z'ukwezi kwa gatandatu 1944 twarabivuze yuko habaye ico bita igitero canke intambara y'i Normandie mu Faransa aho batsinze intambara ya kabiri y'isi bagiye kurwanya abadagi ico tutari twaravuze nuko vyabaye kuwa kabiri vyabaye kuwa kabiri navyo nyine nkaya kabiri yindi ego naho nyine kwigerekerezo ya gatandatu kwezi kwa gatandatu ego cyane 1944 igitangaza kiri nyuma gisa n'igishigikira ico nuko intambara yatanguye kuri 6 za zindi z'amasezerano y'ikiganda n'uwa kabiri wa wundi wa Heligoland Zanzibar turi kumwe ariko ico tutigeze tuvuga canke twovuga uyu munsi nuko yaciye ihera noneho ku itariki 21 y'ukwezi k'umunani ihura n'urupfu rwa Mwezi Gisabo mu Buhonga umwami w'u Burundi rega shaho ivyo bintu bitatu wa kabiri wa Heligoland Zanzibar ari wo wadutwaye independence ya mbere ya giteori na 6 ruheshi yashize mu ngiro ivyo bintu ikiganda n'urupfu ngusezera kwa Mwezi Gisabo kuri 21 z'ukwezi k'umunani aho nta kintu c'ikimenyetso kirimo gikomeye aho kirimo bifitanye isano n'ivyagiye biba ku Barundi n'Uburundi n'Ubudagi mw'icamo yego muri make rero reka ndabivuge mu ncamake ivyo bimenyetso 8 nibi ego 8 nibi icambere ikimenyetso c'igitangaza igitangaza cambere kiri mu bitangaza bikikuje amasezerano ya kiganda ni garuka ryike y'umunsi wa kabiri umunsi wa kabiri ni garuka ryawo igitangaza kigira kabiri bandanye itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi kubera ni alpha na omega no kuvuga intango n'iherezo ni AZ intango n'iherezo ni intango y'ubukoroni mu Burundi ikongera ikaba n'iherezo y'ubukoroni none sibyo kandi ni intango y'ubukoroni mu Burundi muri bya bindi basinya bya traité Heligoland Zanzibar bikaca byongera bikaba iherezo umunsi wa independence yego cyane igira kabiri yego ico ne kimenyetso 62 ni AZ alpha omega intango n'iherezo ico kimenyetso bakimenye n'isi yose kimenye burya bisigurike Imana ntiyarekuriye Uburundi ku banyamahanga ngo no kwibwanka oya agomba kwitangira iciko yagomba kwitangira iciko ikimenyamenya nuko umunsi irekurira Uburundi ku banyamahanga ari wona umunsi yabakuye ko abanyamahanga yabakuye ati nabashize ko ihigihe ndabakuye ko kino gihe nyene biri kimenyetso kuri mwe ego reka nkubwire ikindi kimenyetso gikomeye washaka ko kigira icicenda n'abandi bakimenye umunsi wa kabiri kumbure tuzobibona mu kindi kigo ariko reka ubukimenye kuko hari naho tutosubira kukivuga ku munsi wa kabiri umunsi wa kabiri wiswe mardi ubwa mbere kw'isi yose mu 1962 igihumbi n'amajana abiri na 1962 niho uwo munsi wa kabiri w'iyinga wahawe akazina ka mardi ariko Uburundi rero umviriza Uburundi bwakuwe ko abakoroni mu 1962 uwo munsi canke uwo mwaka uwo munsi wa mardi wari wujuje imyaka amajana indwi muri uwo mwaka kandi amajana indwi n'igiharuro gihambaye gute igiharuro c'umugisha ni igiharuro gifise insiguro y'umugisha ukomeye tuzogifatira umwanya tuzogifatira umwanya ku mwaka w'amajana indwi ku mwaka w'amajana indwi umunsi wa kabiri w'iyinga uhawe izina mardi niho Uburundi bwakuwe kwa abakoroni Imana ni alpha na omega itango reka ndabigusigurira ubyumve ku gihe ca bwarekurwa kwa abakoroni uwa kabiri wari umaze imyaka 628 ubwa umunsi wa kabiri
wiyinga wari ufashe izina rya Mardi bikwije umwaka wa 628 hanyuma uce wongera ko 72 y'ubwo bukoroni bweruye n'ubufifitse imyaka 700 Imana iti nimwigenge bana banje nimwigenge hari ibintu tutazigera bane kumenya urumva inyuma y'imyaka 700 twace twikukira habaye umunsi wa kabiri wiswe izina Mardi ico ni kimwe ariko kandi umunsi hatanguzwa intambara yo kudukoroniza abarundi hari kuwa kabiri ariko kandi umunsi uburundi bwikukira ntihari kuwa kabiri ariko hari ku munsi w'Imana ariko kandi hari haciye imyaka 700 umunsi wa kabiri wiyinga witwa Mardi ari na ariko wongeze ko ni nawo munsi kandi umunsi wo gutanguza icyo gihe cyo kudukoroniza niryo genekerezo n'ubundi ryaciye ribaho ryo kugira iki ryo kwikukira le premier juillet kirakomeye ibitangaza bikwereka yuko igihugu cy'u Burundi Imana iruhande yacu nico gituma nakubwiye nti ndaje kubikubwira ko mbure mu cirwa gikurikira reka ndabisubiremo ariko ico c'amajana indwi mwokigira ico 9 yego uje bukomeye umwaka w'amajana indwi n'ikintu gikomeye yego icambere wa kabiri igaruka ryawo n'ikimenyetso kidasanzwe mu bikikuje amasezerano ya Kigali ica kabiri itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi nikidasanzwe mu bikikuje amasezerano ya Kigali kubera ni atariki ya Herigorani Zanzibar ikaba ya 62 mu 1962 ya independence kimenyetso ca gatatu yego wa gatandatu nako w'ibintu bine cyo kintu ntitwigeze tukivuga ndakikubwira ujya munsi wa gatandatu w'amasezerano ya Kigali zitandatu ruheshi turazibona zifatanye no wa kabiri ariko samedi ayo twigeze tuvuga ngiye kukubwira ivyaye samedi rero hajye uyibona nayo iratangaje yego samedi mu masezerano ya Kiganda uraja kumva icarico ndakubwira samedi itarike 15 z'ukwezi kwa11 1884 niyo biva byose niwo munsi bugurura ibikorwa bita Conference de Berlin bya bikorwa inaba ziberereze bimwe Bismarck yatuma ko abandi bakomeye bo ku isi kugira biga ukuntu bogabangana Afrika kandi Burundi burimo ivyo byabaye kuwa gatandatu w'Ikiganda samedi nyene wa munsi wa gatandatu w'Iganda w'amasezerano y'Ikiganda uwo ni wa gatandatu wa mbere reka nje kuwa gatandatu wa kabiri itariki 9 z'ukwicumi 1918 urazi ibintu byabaye burya umwami bamuhiga w'u Burundi hariho ikintu cababayeko ajya bavuga ngo tudashaka ko bagukorera nawe ntugikorera abandi hatwara umwami yitwa Guillaume wa kabiri w'umudagi n'umudagi yari se wiwe nako sekuru ariko uwo mwuzukuru uwo Guillaume wa kabiri yatwara muri 18 iyi ntambara ya kabiri y'isi yari Mhobe na Bethman niwe novuga ngo yari president ko naba president bari bwamvuga ico gihe yari empire yari umwami w'abami akomeye umwami w'abami byarangiye atanze imihoho acahungira muri Pays-Bas mu Buholandi ku itariki 9 z'ukwicumi 1818 ku munsi wa gatandatu nk'umwe w'Ikiganda ukaba cyo kimwe na wa wundi wa munsi twavuga wa Berlin Conference de Berlin twagiye wa gatandatu wundi nk'ujya w'Ikiganda wowe wabaye muri juin nyene nk'uko nyene kwezi kwa gatandatu nyene ni wa gatandatu w'itariki 28 wumva byabaye hoho bahawe ibihano abadagi niho baswa amakoloni yose ku mugaragaro aho bari ko barakoloniza hose byacabaye igihano i Versailles batubudagi kubera bwateje akavuyo ku isi nta koloni nimwe bukwiye gutunga niho Burundi baciye babuha Ababirigi ku mugaragaro Abudagi bambe Rwanda baruha Ababirigi
Tanganyika ariyo Tanzania y'ubu bayihereza Abongereza, Namibia igitangaza bace bayiha igihugu ca Afrika yaciye kolonizwa na Afrika y'Epfo. Namibia bayaka Ubudage bayihana Afrika y'Epfo. Yego cyane. Za Togo baha Ubufaransa. Ariko ni igihugu cyakolonije Afrika buke. Atari cyo muri Afrika nyine. Je nibaza ko ari yo kayo nyine. Ya Afrika y'Epfo. Yego. Muri make. Wumvise ibyo wa gatandatu. Ibyo bintu rero ni kindi kimenyetso kigira gatatu. Uwa gatandatu w'ibintu bine. Uwa gatandatu w'ikiganda, uwa gatandatu w'i Versailles, uwa gatandatu wo gutanga imihoho kwa Guillaume wa kabiri, uwa gatandatu wo kugurura inama y'i Berlin. Iyo ya gatandatu ine yisanga muri kiganda. None wewe mbico kibanza kirahambaye. Kirahambaye go. Kirahambaye sindaheze. Aho rero je niho nariko ndagira. Nimba uri kuragenda nyene ndafusaba nko muri za ngaha muri leta bakwiye kudufasha ibintu tubisange kiganda tubimenye cyane tubimenye kuko je ndabona ko birakenewe bavyemeye byo ako nikindi kintu dezi abantu bari hariya nabo bakwiye kuba abantu babistahura nkuko utata wo bitahura hakwiye kuba abantu badufasha kubitahura kuburyo umuntu agendeye ikiganda ashobora kumenya ibintu nk'ivyo. Sinzi ko byumva ariyo umushinga ntayitwa Novance araciye ubwenge kandi arabikunda kweli arabikunda murazora mutembere yego tugiye kabisa kandi arabikunda gose twosangira ubumenyi icakane koga abami n'igitigira 94 aho ndiko ndavuga incamake koga abami n'igitigira 94 n'ikindi kimenyetso koga abami abantu bahumve neza ni mu Kayanza Uganza yego wibuke 92 n'ivyo ari byo bya birometero byo kuva mu Kayanza uzi Bujumbura ni birometero iminsi 94 ugitabora barwanye bagitabora barondera inzira yo kushika itabora muri Tanzania yego bakurikirana bahigana ico naco tugifata nk'ikimenyetso gikomeye yego gatanu usumbura n'igitigira 13 nakubwiye akaroro twafashe idrapo rayiduza nimbiri ku metero hejuru ari ku metero 13 imetero ya 12 nizizomanuka bayimanuka ibyo rero y'abantu rero baronse ubutware ku bandi babyitondere kubera ariko harimo message babyitondere kuko kugira metero idrapo ya 12 nisimanuka aho hantu uri hejuru wigeze ko buri hasi kandi bugishobora kuzosubira hasi no kubyitondera akabyitwaramo neza akabyitwaramo neza harimo ivyigwa ikiganda yego kweli isi yose ikwiye kuza kwiga ikwiye kwiga kw'ikintu cy'ikiganda kabiri yego ikimenyetso cya gatandatu narakubwiye ngo guheba emission indage zo mu Burundi ko kuziheba byamaze imyaka 18 barazihebye hanyuma bikababeramwo 18 yakavuyo iwabo kajagare ubutegetsi basubira abategetsi kandi 18 nyene yego ibyo byose nivyikwa kandi ibyo vyigwa nta handi biri atari kiganda nta handi ngo tuva ngo lesi mystère de quoi ne c'est merveille du monde c'est merveille du monde ara tuvuge ngo naho twe dufisa iyo ni merveille ikomeye ngaburo none uva ko ari ikimenyetso ca gatandatu ndetse reka tuje kucindwe rero guhabwa uburenganzira kwa Musema n'igitirigiri gatanu twabonye yuko abambere bamaze imyaka 5 ataburenganzira yego bagaca ariko ntibibwirije ngo basabure uruhusha umwami baca baromoko abakabiri baravuga ati nahitana ikwiye ntawe ngira ngo mutima mutagatifu yarabavugiyemo barakirwa rega iyo wihinduka iyo ukosoye amakosa wari ukora ibyo wakosheje byose baca barikwa abo badanimwa baci basaba uruhusha nyuma y'imyaka cyane baca bararama itanu ya mbere yabanse gusaba uruhusha n'itanu y'abasabye uruhusha urumva ko bifitanye isano n'ubundi mbere aba basabye uruhusha nibyo byitanu nije ndabivuga abandi nta nibyo bavuga bica byibagirwa naje ndabivuze kubera ari ukwigisha kuva 20 byukuri kuva 28 barakora
gushika 33 kandi nta ruhusha bari bafise ku mwami kwera bari bafise ku mburuko ababirigi ariko byace byibagirwa barahezagirwa mwami bashira ku mihezagirwa yego bica bigenda neza none mva ko hari mu iciko naho woba kera hari utunyanganyanga wakora mieux komandi bavuga ngo mieux voter que jamais haguheba woteba ariko ugahinduka abantu bari mu manyanga biba nk'igihugu bakora ibyaha basambana ibyo byose naho birimo ntabwo ufata ingingo mvuga ati ngo je ndi ngo narononekaye byaraheze azogira igihe ufatwe canke bakwirukana canke bakubwira ati twe kuri musozi ndukeneye abantu bameze nko kwawe ariko ugiye ugafata ingingo ukavuga ati uti nukuri jewe ndabivuyemwo ndasiga imbabazi kwishikana naho ubwa mbere bogira ataratubesha kabiri gatatu barabona ko atababesha niyo mpamvu bona abadano bararamye amadini yabo mu Burundi arakomeye cyane none cyo sicirwa ni Baptiste Abatisi barakomeye mu Burundi barahari hajya rwose mu gisagara barahari no mu Kayanza hose ni heshi gose none batari cigwa isikuye kumenya cyo cigwa kiri kiganda niba bitunganye nyine ahubwo bikwiye ko muri tourisme je nize hotel tourisme muri kaminuza izi bintu vyiza byari bikwiye ko muri ONT Office Nationale de Tourisme ako kantu bagashiramwe bakagenda le Wimbervey do Kiganda le Wimbervey do Kiganda ariko bakarondera bashaka abahinga canke abantu bafite icyo babiziko nkamwe nabo nujya mugabo wavuze ntunze ya Novance mukicara hamwe mukabidushirira hamwe mugatwereka le Wimbervey biba nangombwa nakakandika 9 watubwira mukakongeza nka nef Merveille do Kiganda kajya kazojamwe kwe yego kandi je imyaka amajana ndwi ijya myaka amajana ndwi ntisanzwe kwe je nibaza ko abategetsi baratwumva naho tuzoja muri ONT baravyumva ibintu bakwiye kubiha agaciro komezaho rero aho hanyuma 18 intambara y'Normandy n'igitigiri 21 kuri 08 21 no kuvuga itariki 21 08 no kuvuga ukwezi ko 8 ni umwami mwezi gisabo ya bavuga ngo yatanga kandi ni intambara y'Normandy yahera niho yahera ifitanye isano n'ivyo bintu gute rero ifitanye isano bifitanye isano kuko hariho reka mvuge nti baramuruhishije kandi kimenyamenya dahere yaravuye guseze novuga mu byakazi hani Bujumbura uwo munsi nyene yaraheje gusezerana na rezida w'abadagi hariho akajambo bavuga ngo acaduga ngaha mu buhonga niho yatangiye hari akajambo bavuga ngo icyo udashaka ko bandi bagukorera nawe ntukagikorera abandi iyo ubonye ku ifoto uko baba bameze ahitwa Ifareze bahejeje gutsindwa bandi batsinzwe abadagi ukabona kandi ku ifoto mwezi gisabo uko yari ameze bamusinyisha naho ntazi neza ko iyo foto ari ifoto yicurikiriye sinzi ko urayibona ndabaze kuyibona mwezi gisabo nabo bavuye Ifareze bashorewe n'ababatsinze bameze kujya nyine abo badagi bicurikiriye mu mutwe amaboko ari mu mutwe ntibari bicurikiriye bo amaboko yari hejuru bikoreye amaboko birafise akantu bisa rero bikubwira biti ikigwa kiri harya Normandy icyo udashaka kundi ko bandi bagukorera nawe ntukagikorera abandi baramutsinze ikiganda nivyo niko no bivuga ariko nabo batsindiwe na Normandy kandi n'ibihombo byinshi ico naco ni cigwa gikomeye ari kinoro ndiko ndibaza ngibyo rero muri make le Wimbervey do Kiganda cyangwa ko nevième merveille ariyo biyita imyaka amajana indwi y'umunsi wa kabiri w'indwi mardi uhawe akazi na Mardi umunsi wa mbere watanguye kubaho witwa Mardi mu 1262 hacaye imyaka amajana indwi Imana dukorera igitangaza idukura ko bakoroni inyuma y'imyaka amajana habaye umunsi wa kabiri aho wapumbaza uti none uwo munsi wa kabiri wo ni kubera iki
duca dukora ubushakashatsi aho ico kibazo uzokishura yego tuzocishura ariko ubushakashatsi turabujamwe ariko mbe niyumviriye yuko wa kabiri uva he izina rye wa kabiri niri ntajyo tugeze tuvuga haje ntajyo turavuga izina ryo ubwo ubushakashatsi tugiye gukora wa kabiri usigura iki wavuye vyoba bivuze iki kugira ngo dukurwe kw'abakoroni ku mwaka w'amajana ndwi wa kabiri wa kabiri umaze imyaka amajana ndwi ico nico tugiye gukora ku bushakashatsi muri make nibyo ariko urabona ibyo bintu 9 by'ibitangaza bikikuje amasezerano ya Kiganda uyu munsi rero umurundi asomye bino bintu cyangwa se yumvise bino bintu we nkawe nka Desire wisunze ibyo ubona nibyo nisano bino bintu bifitanye ku butegetsi ku mubemeramana mu buzima busanzwe tubayemo niyihe message wotanga no buhe butumwa wotanga ubutumwa bwa mbere notanga kumbure reka mvuge hatatu mvuge ku ndongozi z'igihugu cy'u Burundi nce mvuga no ku barundi nce mvuga no ku banyamahanga ntangurire ku ndongozi z'u Burundi muco twita imbona kazoza y'u Burundi bwifashe mu 2040 buteye imbere mu 2060 hariho icifuzo cyuko canke intumbero yuko mu Burundi hoba hari ibibanza by'iratiro bigeze kuri 5 vyemerwa nk'umugabane canke nk'umurage wa UNESCO sinzi ko ico ego ingoma kirahari gotwara kironse ubu rero muri 2040 hafi 2060 uranyumviriza neza hari intumbero hari icifuzo yuko tuba dufise ibibanza n'imiburi buri 5 akujya kwazija ngoma vyemewe nk'umurage nk'itunga kama ya UNESCO canke rya Nations Unies jewe rero ndavye ibi akamo notera rero indongozi tuvuge leta y'u Burundi irongora son excellence general major Evariste Ndayishimiye yego beshi bavuga ngo umujama w'ugwaruka yego cyane leta mvye leta nkozi yoraba ukuntu ibi bitangaza 9 yego bihabwa agaciro by'ikiganda ariko ngire ko ntanga proposition y'ukuntu byogenda jewe norondera abantu bazi gucapa mu mashuri ya ETS na ETS ayigitega sinzi kwikiba ambatara nka 200 bambere mu gushushanya bagaca bashushanya ako kantu sinzi ko ushobora kukayerekana muri kamera ako kantu aka bagacapa Léon von Caprivi na Edouard Baldwin Manet bagacapa na Mwezi Gisabo bagacapa na von Bering aho hagati bakahashira igitabo konyene hejuru bagaca bandika ngo ibitangaza 9 bikikuje amasezerano ya Kiganda bagaca babicapa konyene bakabishiraho nk'uruhome ruboneka hariya ikiganda ego tumaze gushika ngaho tukavuga ivyo bitangaza tukavuga n'inyigisho zirimo aho uruhara rw'abarongozi rwo barurangiye ego ngira nceja ko abanyagihugu bako banznyemere ese ivyo tubishire kuri president tubishire kuri ministeri ya tourisme tubishire inkandi bona yo bikora oya president n'urwego ruhambaye ako nawe umva ni watanga umurongo we yaramaze gutanga vision akadufate igikorwa cyo yaragihejeje son excellence yaragihejeje kweri hari ibindi bintu byinshajejwe hari ibindi bintu byinshajejwe bijya no bizana kuri kubushikiranganje na office nationale de tourisme ego bakabikora bamaze kubikora nabo uruhara rwabo kandi icyo kintu bagikoze
abantu twozobibuka n'abantu baba badasanzwe je ndibaza ko nk'umushikiranganje kuri ico kintu twozokoma twibuka igikorwa yakoze gikomeye canke uwozo barongoye ONT agakora nk'ico kintu ni ikintu gikomeye gihambaye ati yoja mu bitabo je wanagoma ariko naho bivuga mugo urumva umurongo n'ubundi mugore bazobikora rega je nabonye president avuga ati ntidukeneye abantu baja kuri mendevre badashaka gukora dushaka abakozi nimba koko aka kantu tubona ko kogira akamaro mu bushikiranganje kanaka nibaza ko bagakoze byo bari sawa byo bari byiza hanyuma tuje kubene gihugu rero kuri twebwe abene gihugu hoba hasigaye ko natwe tuca dutangura kuhagendera aho hantu ikiganda ku bwinshi ego kubera ibyo bintu bihari ego ndakubwira igituma raba nk'abakora ibyo bita ikarisha bwenge mu burongozi hoba hariyo ibyo baraba bakaja kubikorerayo gatoya yego kandi najya amahera bakayatanga nimba n'amaformation tuvyita bakora amaformation bakakora amaformation najya amahera 10,000 batanga bakayatanga droit d'entrée yego ntacyo byokona byo byiza kurusha nabyo nitunga ryabo kandi hanyuma abigisha ijambo ry'Imana amadini atandukanye harimo ibyo bigisha biraho nyene bakaja kuraba ivy'Imana yakoreye Burundi yego none urumva nka Musema za Bwoga bami mu Kayanza za Ruhura n'ahandi heshi wagiye uvuga hose hariya hoba harimo mu cyo kintu kibakira hariya Kiganda kandi bifitanye isano na traité de Kiganda none nk'ubu ntituvuze ngo ico dashaka ko abantu ko abantu bandi bagukorera nawe ntukagikorera abandi ibyo biranditse mu bitabo by'ijambo ry'Imana bagacishamwo bagatwara iyo teme ikiganda bakayihigira nyene amadini atandukanye kandi nijya dimire batanga bakigora nabo bakayitanga nta yego bigapfuma basi bikorwa n'ababishoboye ntiri bitegeko mugo bigahogwa nabishoboye bumva ko bifisa akamaro ego intara zose zikabimenya amakomine yose akabimenya ahubwo intara zigasimburana bigomba ego cyane ati intari izogenda yo hariya Uganda ikigihe yindi izogenda ikigihe ego bajya basanzwe babikora bakabandika bakababwira bakagira iki bibaye nango ngo bakongerezwa hariya burindwi buri wa gatandatu tukaza turavuga raporo nk'umwaka wa mbere uyu mwaka wa 2026 reka nturagera kure reka kwe tukaza turavuga buri wa gatandatu ndetse nko muri ONT baguhamagaye cyangwa se muri tourisme baguhamagaye ivyo ni wokomera kubikora kubitanga iyo service wokomera kuyitanga ibi none baguhamagaye wokomera kubikora rega je mfise amakenga nk'abantu bazi ibintu nk'ivyo hari bashobora kucavuga ati je nabyo ibi no bikora ahubwo cyane gose ati je nifuza kubikorara hanze oya nta hanze mu gihugu iwacu ibi ni ibyo mu Burundi ibyo bikorera i Burundi ibi ni ibyo mu Burundi ibi ni ibyo abarundi oya nabibona nkiba kaca ngo kanje kuvyerekana nko hanze ngo sindabishira iwacu ibi ni ibyo mu Burundi kwe wewe wobitanga wewe none ahubwo wewe ntwapubishira kuri si kumbure nabishira umugabo urumva nyenevyo ni oya ntavyanye nevyo ibi nivyo abarundi ntavyanye ahubwo nabandi nibabimenye nibabimenye nta ati rero ubene gihugu tukahagendera buri wa gatandatu Novance ujya mukozi waho ashinzwe ivyo bugide akaza aratanga raporo mu mwaka wa mbere bibaye nango bakamwongereza n'abandi bati wa gatindwi hagendeye abana bo muri communities nizi tukumbiriza ukuntu amakomine yitabira ko haraba amakomine 42 kundwi ni habura na batanu bo muri komine imwe babishaka babishoboye ati hagendeye umwaka umwe gusa coba kivuye muri ya vision ya 2040 2060 numwimenyerezo numurongo watanzwe nande na Sebarundi General Major Evariste Ndayishimiye numwimenyerezo twoba turiko turakora uyu mwaka wa 2026 yego tuti mbega kijya kibanza ko tubona turi kumva ibintu byaho tubishima twahagendera gute bangahe hamwe nko kuyu mwaka tuvuga tuti hagendeye byibura abantu 30,000 bashobora no kurenga kubera nisunze n'ibintu tubwiye n'ibintu byiza wo burigiye kurabayo cyangwa se ubumenyi wo bugiye gukurayo jeho no kwisubiriza je no genda kugenda bagasubirayo cyane gose biva nuko baba bahateguye Imana igommugisha ko bitahura je ndabitaho kandi azina abandi barabitahura uko biri kose nuko ivyo nibyo yaba abene gihugu
nahejeje ku ndongozi no kubena gihugu nje ku banyamahanga yego ku banyamahanga abanyamahanga rero nabo ubwa mbere bo bibwirwa nande bo bibwirwa n'abarundi bari mu mahanga mu ma association aba diaspora yego mu ma ambassade mu mashengero mu ambassade ugasanga harimo akantu le 9 merveilles de traité de Kigali ambassade y'u Burundi nko mu Bwongereza tukaje tugasangayo cyane gose twagenda muri Egypt tugasangayo le 9 merveilles umwaka wa mbere wa 2026 wonyene ibindi bica bija mu mitwe y'abantu baca bavyitwarira wonyene ngo burya ibyo kintu bagikoze cyo bari ciza gose kubyo ugenda muri ambassade y'u Burundi muri Congo ugasangayo le 9 merveilles de traité de Kigali cyangwa le 9 merveilles de Kiganda ukabisanga hariya Kampala Nairobi Addis-Abeba France umuntu wese n'umuntu ageze muri ambassade agira amakengatizo 9 merveilles nzoze kuziraba he nzoze menya gute akacaje Kiganda akantu wakavuze burya rero ngaho utanze iciyumviye gikomeye bandanye abanyamahanga babibonye boza kuko hari inyigisho sikugurishije projet none twagurishije projet twojanye urayita iyi niyo muhira utanze projet twojanye none si muhira twojanye kugurisha muri leta oya president yavuze ati nagurisha munzi wawe reka wabuguri no wanigurishije ko umbiriza nkubwira ko numva ari projet ikomeye ahubwo nkanje nizo hotel tourisme ako kantu ubone ngo nozogiye ukarisha Imana izoguha umugisha we komeza oya nubundi nogakorera oya korera ko kwe numuri twa turakora kora umbiriza nkubwire ahantu hakomeye uhumviriza nchangi ku banyamahanga bijya byose nakubwiye birimo sijwe uwa mbere ucukora partenariat n'ama beach yo Normandi ama beach atanu akomeye hari Normandi mu Bufaransa direct ibyo nturinda no kujayo uhamagara ambassadeur w'Ubufaransa uhamagara oya wondo uri kutanga project umviriza bahamagara ambassadeur w'Ubufaransa ngaha bakamutumira bakamujana Kiganda kubera hari byana manager bakamwereka risi n'abakozi biwe naho hari utuntu tumwe na tumwe tutameze neza uwo munsi bakwigora bagakubura reka bitanga yose nishaka igende babikora oya naco hari naho muri ministeri bozorondera wewe canke no muri oya naho borondera canke bakarondera jewe umviriza naho borondera n'abandi bakavyerekana bigakoreka ibyo nibyo bya mbere ya vision tukayigeraho ubundi iki nico bita gutanga kubaka igihugu urabyumva rero bakagenda kuri ambassade y'Abafaransa kubera nifise Normandi hari ibintu byiza mon cher mpora ndabiraba hariho ibisagara ama beach pardon hariho ama plage ngiye kuyakubwira hariho ama plage nk'izitwa za Juno izitwa za Normandi hari ama plage ego harya habaye debarquement nyene hariho plage zitanu zizwi cyane bo gira jumelage nazo kugira ngo iyo bafise iminsi mikuru yo kwibuka Rosijo y'Normandi natwe Kiganda hakaba ari ikintu uriko urabitahura hanyuma sinakubwiye na bijya by'ababiriki na Belgique bakagira jumelage hanyuma n'Abadagi bora bukuntu bitakomeretsa Abadagi ahubwo bibubaka tukagira imvugo dukoreshamwo ntibibatere kubabara kubera amateka babayemwo ahubwo bikabatera gutahura kurushaho kandi hariho abantu bazi diplomasi kaje nabonye muri ambassade y'Ubudagi ngaha ndamaze kujayo nabonye abantu batahura muraganira ukumva ko bakubwira ibintu bizima nawe ubwiye ukabereka ibyo bintu ngene byagiye bigenda bo bitahura mu nyuma yego muri make amadini yose
agakubita ikiganda akabiraba akabyumva hari inyigisho bagenda barigisha mu madini yabo atandukanye bifatiye ku byagiye biba yego ako nego urumva n'aba merveille muri za Egypt zo nituja amapiramide kuyaraba nuko bashoboye kuyagira iki kuyamenaja natwe tubikoze uko byokunda bandanya rero yego hanyuma ico kikaba kigiye mu nzira kivuye mu nzira ndizera ko bikoze nko mu mwaka umwe ariko hakaba haba rimwe bita monitoring guhora bariko barakurikirana baraba ego iyindwi hinje bangahe iyindwi hinje bangahe iyindwi hinje bangahe na mwebwe mufise amakamera n'amachannels mukagenda muragacishamwo mugacishamwo uvuye igitega kubitayo uraba ko hari akantu kongeyeko abantu baje kuraba ingoma gusa zo mu Giheta ikiganda bakwiye kuza barajayo bakwiye kuza barajayo kandi hajya se harehare ndeka kweri hagivuye kwibarabara rikuru rugendo rutari runini cyane uvuye kure aho bita ku Rurenda eko muri bake nibyo yanje reka mvuge nti ndetse rero jewe burya iyi projet numva ko ari ikintu cyari gikomeye nje ndayise projet kubera sinzi ko ari ikiganiro kigamije ko abantu bamenye ibintu cyangwa se baniga ariko gusa numvisemo n'ikindi kintu cagutse wanagomba cubaka igihugu jewe wabona gomba ndagusabe nimba bikunda usamubonana muri ministeri ya tourisme ko vision yashizweho ukaba wumva hari ibintu byinshi woyitereramo tuyiterere tugirishe twotangamo uronka umwanya ceno umwanya no uronka kuko nize hotel tourisme umva hari byo ntahura kuko nimba hariho nk'ubu dufate hariho ibibanza by'iratiro mu Burundi mugabo kino sont pas bien aménagé mais nimba hari abantu batahura ibyo bintu ashobora gutuma byo ba aménagé bikaba byo nazana umusaruro kuko nimba dushobora kugira partenariat n'aya mantu n'aya ma beach cyangwa se ibibanza byo by'Normandi twatwogirana amasezerano birashoboka abadagi ababirigi twatwogirana amasezerano y'ibikorwa ibi nibi nabiriye kuko nibaza ko byogira akamaro ku Burundi muri za bibanza bitanu wavuze birashobora kuboneka muri bya 2020 muri ya vision ya leta mbye ibibanza bitanu biri Mirage kama ya UNESCO ego kandi iki cyo numva kiranyaruka kuko muri ambassade y'u Burundi yose twogera tukavuga ngo kora tableau irahari zoba yanditse yuko aho ugiye ho zizosangamwo les 9 merveilles do Kiganda ukabazirimo nibaza ko byaba biryoshe cyane ego ndaje kukwereka canke nitwaronka kanya inyuma y'iki tuzokora ikiganiro cerekana canke nitwaronka mwanya no hanyuma cerekana akabirya kari nko ku Bubirigi kumbure n'Ubudagi nyene koshigikira yuko ikibanza ciratiro c'ikiganda coba umurage kama wa UNESCO ariko imbere yacu reka kizobi ca gatatu imbere yacu tuzobanza kuvuga kuri Mars iyi mardi ituruka kuko nitwobivugira rimwe byose ngo bikunde Desire rero numva no gushimira cyane mu buryo bwiyaguye cyane murakoze cyane yumviro tanze n'inyigisho je kubganira abonye ko uri inzu y'ibitabo sinzi ko utahora ikintu y'inzu y'ibitabo bibliothèque uri bibliothèque uzi ibintu byinshi igitangaje ibyo bintu abantu benshi ntibanakuzi kubizi ingene wigira mwibarara umuntu aciye make mugabo w'icabwenge je mbabarira ko nkoreje ijambo y'icabwenge nisunze ibintu utanga n'ingene bitanga Imana iguhumugisha birimo ubwenge bwinshi Imana iguhumugisha ubwenge bwose bwinshi cyane nuko gusa nyene reka ubuze ubwenge n'wasomye ubwa nyuma kandi nawe wasomye uko ndabibona uri mu bantu basoma ariko erego ubu gusoma biroroshe ako nikindi kintu reka ndabibutse kuri n'umwanditsi w'ibitabo abantu bashaka kwandikisha ibitabo bwo kurondera ndabikora abantu bashaka kwandikisha ibitabo mu Gifaransa no ku Congereza mu Gifaransa no mu Congereza no mu Kirundi zizofashe dukora ikiganiro mu Gifaransa umunsi umwe numve ko mu Congereza no mu Congereza ko bishobora wabishobora tuganire kuko n'ururimi ego vraiment tuvuge woshira kuri nago woshira kuri site la vraie image de son pays oya birakunda la vraie image du Burundi birakunda kuko urumva hari abantu bazi no mu Burundi bakatubwira yuko Burundi bumeze uko kuko iri foko dukora ibiganiro nabwo tukabereka ishusho nyakuri y'iki gihugu cy'u Burundi ubwo urumva ni muri ya tourisme n'ubundi zoba muri tourisme ho biriyo cyane turashobora kugikora kuri Livingstone
turashobora kuyikora kuri Lac Rose yego ibibanza by'iratiro ndabizi gose wakoze cyane Desire murakoze nawe mani baho mugisha yakoze cyane rero Desire ni umwe mu bantu bavuga ko bafise byinshi byo kuyagira abarundi tuzogera tuyaga nawe umunsi ku wundi reka ndamushimira ko nshimire namwe byo mukurikirana bino biganiro byacu muratubwira nigiki murandi kwiye kongeza ko nigiki mwifuza ko tuzoganira ko kuko Desire nk'umusesenguzi wacu turamufise umunsi ku wundi Imana rero nibahezagire aho muri hose mugire aho muba mwubahwe bye bye tuzoba dusubira murakoze cyane